Mwaramutse mwese abandi mwiriwe. Uno munsi nashaka tuvugane ku bintu bijanye na diaspora canke abarundi bari hanze, uko babona ibibazo biri mu Burundi canke niba hariho intererano bashobora gukora kugira ngo bishobore gutorerwa umuti. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Ikibazo nk'ubona ariko navuga rero ni diaspora y'abarundi ibona gute ibibazo bihanze Uburundi, yofashe iki kugira ngo novuga ibe partie de la solution, nayo ibe mu batora umuti, si kugira ngo nabo batora umuti w'Uburundi, mugabo nabo nyene bagire interano baterereye. Kubera ntidushobora ico nshaka kuvuga mu musanzwe nuko mu ba diaspora harimo abantu benshi bafise ivyo boshobora guterera haba mu vyumviro, basanzwe batera mbere wanashaka nta muntu yovuga ngo diaspora ntiterera, basanzwe baterera, haba aba diaspora bashitse vuba, haba abagiye kera, haba abari mu bihugu vyo hafi, haba mu bihugu vya kure, mu Burundi, bamwe muri Afrika, mu Barabu, Amerika, Canada, Burayi, Australia, New Zealand, hari n'abatari bake bari muri Aziya, bose boterera. Icambere bomabera ko ndavuga diaspora mbega ni bande, hanyuma iba mu Burundi bidukorako gute, ni kubera iki, why do we care, hanyuma kumbure mu nyuma ndavuga intererano umwe wese yogira kuba bishoboye. Iyo tuvuze diaspora donc mbere kuri mbega diaspora ni bande, iyo tuvuze diaspora tuba tuvuze ntabwo ari abantu, ntabwo ari umugwi umwe, hari abantu bakunda kwitiranya umuntu avuze diaspora bakabona ikintu c'umugwi canke ikintu c'umuhari nko wovuga parti Frodebu, parti Iprona canke ikindi, ariko diaspora ntabwo ari umugwi umwe, siko bine gatoyi. Aba diaspora nuvuga ko bari diverse, nkoje ijambo ry'icongereza, ko ari abantu batandukanye mu nzira nyinshi, mu butandukane bwabo cyangwa c'abarundi, uhereye ku mpamvu basohotse. Hari abasohotse bahunze intambara, amasoro ariko aravuga, dufate nk'abagiye basohoka hagati ya 1995 kumbe n'2000, bamwe ntibagarutse, hari n'abari basohotse imbere yaho, nashenoza ko abantu benshi basohotse nk'impunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo irindwi na kabiri, benshi cane. Hari bamwe batasubiye gutahuka kubera impamvu canke iyindi. Hariho abandi basohoka bagiye hanze bagiye kwiga, hari abagenda bagiye kurondera akazi, nk'abantu kenshi cane cane muri za mu Barabu, muri za South Africa, muri za Kenya n'ahandi. Hari abandi bavukiye hanze mbere batazi n'Uburundi canke babuzi nko baja gutembera, nkuko navuze. Kandi hari abagiye kera cane, hari n'abagiye vuba, ibintu nk'ivyo. Hari tugiye no mu bintu vya nuzeye novuga inyifato ya politike, hari abusanga bashigikira ubutegetsi, hari abandi babunegura, hari n'abandi bari hagati na hagati canke bavuga bati jewe ivya politike ntibindaba, sinavyinjiramo, abo nabo barahari. Nico gituma kuvuga ko diaspora usanga dutandukanye, ako no musi nashaka twitume nk'abakoranira hamwe, haba abashikiye leta, abatashikiye, haba bagiye kera, bagiye vuba, ubu bashobora kuvuga n'ururimi tuvuga canke izindi ndimi tuvuga mu karere, Ikirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza, mwese muze tuganire. Rero umuntu aca yibaza, hoba hariho vision au singulier, une singular imwe ya diaspora, canke hari amavision menshi ya diaspora zitandukanye, nkuko navyo nyene ugereranije n'ingene umuntu ahahagaze, ingene yagiye n'ivyo bintu umusimamo niko novuga mu giswahili wa politike. Ariko hanini nuko ico taco tokwibanda ko tworaba ko mu butandukane bwacu tuja kugira ico tuganira. Alors umuntu aba hanze abona Uburundi gute? Hari ikintu gitangaje, umuntu iyo ari mu Burundi n'umuntu ari hanze, rimwe ntitubona igihugu kimwe. Uri mu Burundi ntitubona kimwe igihugu c'Uburundi. Hari umuntu yanyandikiye ejo bundi nganyene kuri X ambwira ati jewe mvuye mu Burundi,
hariho ibintu byantangaje nuko kumbure nari niteguye gusoma iyo chat verbatim yahindukiye kwanza ndibaza imbere y'ejo hirya y'ejo nari nifuje yuko kumbure yohaba nawe agaseruka. Reka ndabe ko ndabona hari umuntu yasavye ijambo ngaha, reka rero ndabe ivyo yanyandikiye kugira ngo kumbure ndabisome. Yavuze ngo okay, reka ndamwihoze kumbure, ariko yavuze ko yaheruka kera mu Burundi, hanyuma agiye mu Burundi ngo yavuyeyo atuntu, yavuye babaye, ariko so wa mbere abantu benshi bavuga ati navuye Burundi ndi deprime niko novuga. Donc ndashaka kuvuga ko abari mu Burundi babona ku bintu bari hanze, ubona iyo ugiye mu Burundi mugasanga abantu ibintu bameze nk'abamenyera biragutangaza. Ariko kandi abantu bari mu Burundi bavuga ko bafise experience directe, ibintu bakora ko directe, ibiciro ku isoko. Burya turavuga ku muntu bavuga umuntu ari Burundi abona ingene bizivye kuko uhembwa umushahara uwuzi ukagenda ku isoko ukabona ingene ibintu bizivye, ugatata utahanye canke ukagenda uraterateranya utunote kugira ngo ukwizayo gusomera abana ivy'akazi, niko kuko ingene bacumukura bandura akazi. Ivyo nka twebwe turavyumva ku matwi, mugabo experience personnelle we ntayo ivyo vyama petrole yumvise ngano bagenda n'amaguru cyangwa muri ivyo munyarwanda umva ari uko nguko, mugabo ntari hajya mu gihugu wewe bimukora ko cyane. Ivyo by'amashuri niko kuko amavuriro nk'umuntu agwaye, iyo utaragwara cyangwa iyo wumva ngo hariya baratonda atawutonze ujya musonga n'uburi kurawumva. Hanyuma inzego za leta nyine bakorana n'izo zindi ziri parallel, izo z'imbonderagure n'abandi n'ingorane nyinshi nyene z'ubuzima bwa misi yose. Ivyo abarundi babibona experience directe, nico nagira mvuge, nico ituma kumbona rimwe mutavyumvikana ko cyangwa ukabona bakoresha ama emotion menshi, nuko musanzwe biba biko bibakora ko nabwo aba ari kwigisha. Twebwe hagiye uvuga ko ari kwigisha ko en principe sinzi muri ubwiza bati genda ryama petrol imwo mu muduga ibintu biruzuye, mugabo muri mu Burundi ivyo bimukora ko directement. Bo ariko uri hanze nawe arashobora kubona kandi inababona indi vision, kubera ashobora kuronka amakuru menshi, nubwo n'abandi bari kuri za Facebook na za YouTube za WhatsApp n'andi makuru naza ko ari mu Burundi ari hanze bamwe bafise access cyangwa umwanya uhagije cyangwa bandwidth, donc internet ihagije yo kurondeza ivyo bintu vyose amakuru, kandi ukabera uri hejuru udasema emotion. Kenshi na kenshi iyo ushaka kuraba nk'ishamba uhagara ku musozi ntushobora kubibona neza uko ringana uko rimeze. Iyo uri mu ishamba hagati ubona ibiti bingahe bigukikuje, ntushobora kubona nk'uruzi uri ku metero nk'ijana, mugabo uri hejuru ku musozi urashobora kubona neza. Iyo ni novuga metaphore nkoresheje, iyo uri nyuma y'ingorane hari uzibona neza gusumbya umuntu ari mu ngorane hagati. Ivyo nivyo bavuga. Nejo tuba nk'akaroro nk'iyo nk'umuntu w'umucamanza nawe mushikiye akagira urubanza rw'uwo rumwerekeye, kenshi na kenshi arondera umuntu undi mu avoka, kubera bavuga ati wowe ko urubanza rw'uwawe ushobora kuraba wihengamika ko cyangwa ushamo amamoso menshi bikagutwara icyo mu bahindu mu madini yo hanze mu ba east religion bita ngo ni clouding your judgment, aho ukwiyumvira kwawe hajya mu gipfungu kubera ibyo bikuraba. Bo ntawe uvuga ngo ndabona realite neza, nabwo twese tubibona uko abantu ndabona uko bayibona nk'abayimo tukana nk'abari hanze, nubwo kenshi na kenshi kubera dufite amafamiye n'ibindi byinshi ndabishika ko nawe hari ama emotion ajamo canke ivyo bintu bikagushika ko ibyo biguzi kumbura basoma supportinga obese nawe bishika ko. Ikindi novuga hari undi kuvuga ati hari ibintu mwebwe mubona twe tutabona, vuga nti rimwe urabiva n'amarinete umuntu yarabije amarori, umuntu yarabishije umuntu aba mu gihugu kimwo yamaba mu gihugu kimwo nk'agakinyizo agirye kakaba normal kakanormaliza, ntamenye ko hariho ahandi abantu bigenga. Umuntu aba mu bantu bigenga nawe nyene bijya bwigenge abifata for granted, ntamenye yuko kumbure kera nabo nyine batari bafise aho hantu ari, ariko nacyaje ko hari ibihugu byinshi ubwo bwigenge butashoboka. Bigace bituma tubona ibintu kubiri mwabwo ati kiri normal, none umuntu asabye igihumbi ngo muhe passport bitwaye iki? Ubundi bwo ntugiye hanze kuma ni très normal. Muri Denmark muri
Canada muri Australia ukumva ngo pasiporo ngo nashyize kwa yandi ahantu abantu batavuze ushaka kuvuga mu Musanze nta nivyo batahura ibyo uriko uravuga. So voilà, nivyo biratuma tubona ibintu ku buryo butandukanye kandi twese turiko twobserva igihugu kimwe, turiko twobserva situation imwe. Ku bijanye na politike donc nariko ndavuga ni ikibazo gikomeye cyane kubera mu bisanzwe kirimwo nko politike mu karere k'iwacu deja irimo amaraso haba muri kahise haba no muri kubu, bigatuma abantu benshi bayitinya, birumvikana mu vy'ukuri kuko ejo nari kuri X sinzi umuntu yabagira ati hari umugwi w'abantu w'abapolitike mudashobora kwita izina iri canke iriya cyakubijamo kugira ngo ntibizane controversy. Mo kenshi na kenshi uvuze umugwi wa politike abantu baca babona ko muri ikintu uwo mugwi wakoze daba passé gashobora birakwafekita n'ubundi yakunda avuga ko n'uburi kuri politike wawiteze ko ushobora kumbwirwa n'abanesha cyane bitavugana na leta iri ku butegetsi. Byumvikana ko donc politike abantu bamera nk'abayitinya, abandi bakajyamo baheshahesha, abandi nabo ugasanga barinyegeza evidama. Sinzi rero ko ari ikintu tuba twuguriwe kuvuga cyane cyangwa ko twatiza kuba spectateur. Birashoboka washobora kuba spectateur kenshi na kenshi ukiyumviza amakuru rimwe rimwe ukababara ukasubira ukagenda ukirabira move ku mugoroba ukiryamira big deal. Cyane ukaba umukomantateur ukaraba nuze ukazaga kuri YouTube kuri Facebook ukaraba birakomeye cyane ni hatari. Burundi bakwiye kubohorwa ukigira komandero ukigira cyane ukaba umu acteur abara ba acteur bari mu migambi bariko barakora ibintu ntawe nobwiye n'icwa personnel mu by'ukuri ntawe nobwiye ngo hitimo cankiriya amugabo ni possibility zishoboka, ariko kandi ikibazo mwese ngo kwibaza est-ce nyine kuba spectateur ndumuroreze ikiba kuma mbe dashikira ama comment cyangwa nyine kuba umu acteur mbe mu bakira contribution mu nzira iyi canke iyindi. Niyo contribution ni kimwe muri ivyo bibazo nagomba ko tuja kuvugana mu kurindira ko hagira umuntu asaba ijambo. Nagira ngo mvuge na cyane politike iba mu Burundi bidukora ko gute. Iba mu Burundi nibaza ko bidukora ko mu nzira nyinshi cyane, ni inzira nyinshi ijewe novuga zaba inzira direct no kuvuga bikagukora ko ukabimenya ukaradasinziriye kubera byo, cyangwa inzira indirect biciye ku mafamiye dufise hariya ibintu nk'ivyo. Bon ntanguye kuvyo novuga bidukora ko direct. Mu Burundi abantu benshi novuga yuko n'igihugu niho twavuyemo generation ya mbere no kuvuga umuntu yajya Burundi atari umuntu yavukiye hanze ubu gifise novuga attachement émotionnel, ibintu nk'ivyo, ibintu byose biba uravyumva biragushikira inzira iyi canke iyindi, kandi usirontake ufise umutima biragukora ko kubera na cyane kumbure mbaye direct. Icambere nuko dusanzwe dufise imiryango mu Burundi abantu benshi, abandi benshi abantu kimwe dufate nk'abahindi bari muri South Africa ni generation ya kera cyane, bajya birabura bari mu Amerika ni generation za kera cyane, nta ma connection gisa kuri Afrika. Mugabo abarundi benshi navuze nk'abantu bunova ko bagiye kera n'abantu bagiye mu 65 kumbure abonaga ko ari bake cyane mu muryango w'inda y'ingoma. Abandi b'abarundi basanzwe batangiye guhunga novuga 72 nta generation zitatu ziheze la majorité, kandi nabagiye noneho inyuma mu 9 no kuvuga bacyafise connection nyinshi cyane z'amafamiye mu Burundi. Ico gihe ikintu cyose kibaye mu Burundi kirakukora ko vyaba ibintu by'ubutunzi, kuko usanga bafise imiryango myinshi bafasha. Kera kumbura ashobora gusomesha umuntu umwe muri famiye, umuntu yize agaheza secondaire cyangwa université cyangwa ishuri technique, akaba arogoroye agaca atanga gufasha bari mu nabo na bene wabo cyangwa famiye wiwe. None ubu ikibazo kihari n'umuntu araheze ishuri akaronka n'akazi, donc aratangura ni no kwa hypothétique agatangura primaire mu kamurihira, agaheza secondaire ukamurira, akajya ku université kumurira, agasaba akazi. Urabona ko atanga amafaranga ukamurira akazi cyangwa ukamufasha inzira cyangwa iyindi.
nako kazi mbwa karonse aguma agisaba ko afashwa inzira icyaje yindi cyangwa ugasanga ntacyo ashobora gufasha abandi kwa nyene imishahara ari nica nikize. Urumva ibyo usanga byakoze ku bantu ufise abandi bantu ufasha mu mugongo bavyeyi abantu gisaba abavyeyi n'inshuti n'abagenzi, ibyo bidukora ko ku buryo bw'ubutunzi. Ariko ugiye no mu bintu vya sécurité, bajya abantu bicwa hirya no hino, bajya abantu bafungwa, abandi bahungishwa canke batotezwa mu yindi nzira iyi canke iyindi, abo bose novuga ko baba bafise inshuti hanze. Kumbure urashobora gusanga ari umuntu wari usanzwe uzi, ukumva kumbure nawe birakuriye émotionnellement, ibintu nk'ivyo. Ni ukuvuga donc irya échec novuga économique y'u Burundi, irya échec politique, irya échec sociale iri mu Burundi irashobora guhinduka nka facture canke bill mavuye icongereza ku muntu ari i Bruxelles, ku muntu ari Montreal, ku muntu ari Londres, ku muntu ari Melbourne, ku muntu ari Auckland, ku muntu ari muri South Africa, ku muntu ari muri Nairobi, ku muntu ari muri Dubai. Hamwe muri budget yawe uba harimo item itera isubira mu Burundi. Ndabibuza kandi ko nkunze kubiga aba diaspora ntabwo turi abantu twese dutunze cyane, benshi ajya amafaranga turungika sinavuze n'umutima mubi gufasha mu wundi n'umugenzo, mugabo bishitse bakaba bifashe canke ndaje kwishura no byo projet bakoze ga projet bakaba icyo nokuta self sustainable, bashobora kwifasha bonyene ayo mafaranga ntihabura ikindi kintu mu diaspora yakoza. Ndabizi neza ko ndahamaze imyaka. Icya kabiri, iyo igihugu kimeze neza abantu kitameze neza donke abantu benshi barakivamo. Muri uko kivamo ni hahandi nyene kubera wumva abakenye ashaka gusohoka afise amahera yo gukora ivyo bintu vyo gusohoka no gusohoka bisaba passport na by the way urumva niba agomba gufasha sepa umuvyara wawe akaba yafise amajana 3 keneye kumwongeza amajana 6 kuri miliyoni canke indwi canke narenga kuri miliyoni aje gusaba passport, umva somehow na lo prix de quitter yaraduze passport amatike y'indege yaje byose usanga biriko birefata abantu benshi baje za Dubai, baje za Kenya, baje hehe, basaba ba diaspora ko babafasha kugira ngo bashobore kuronka utwo dufaranga tubavanaho barabe iyo baje gutembera baje kurondera. Bo émotionnellement nabivuze, émotionnellement bon nubwo navuze famille, ariko ndafise famille n'igihugu cy'iwanyu urakirawe iki gihugu cacu akantu kadahera. Kujya ushobora kufisa umuntu kumbure mufana ikintu canke oncle mukaja ahantu oncle akaborerwa gatangwa kuvuga amahopa n'ibintu mwaraye muri iyo kavoti mugadukoje isone kabisa, ukumva uramaramaye justement. Ariko cyane cyane mu sukumaramara gusa harimo no kumva akantu kakabonga akantu kintuntu yuko urabiginde ko birakibaza none ibi vyagenze gute umuntu mumoyi iki uriko urabagusuri a distance no gwatakira mu musana, ukumva ugize akabonga katari ko kangana. Sinzi abantu bazava ngo batangwa kwihakana ko bava mu Burundi, sinzi ko mwabonye amasanamu mambo ariko barerekana hajya ku isoko iryo soko yagareza ibizerwa gushora parade n'iyindi, ukuntu abantu bari ko barayira baboroga ugacambara yo Burundi nta ndafise ntuzeye cyo bita safety net, donc social safety net na domaine social ntihari. Bo ahandi nk'umuntu yabuze ibintu nka bijya cyambere cyagenda muri social bakamuha yabarajya akaba kari y'uzuza impapuro za assurance, umuntu wese bari assuré akaba anatara donc akamuvyo kurya ashobora kugenda muri Salvation Army canke iyindi organisation bakamuha ibitese muri guverinoma bamuha amafaranga afete nabwo navyo kurya muri bakaba muri inzaba abamwo muri ntuzeye bakamuha social support muri Salvation Army canke n'izindi organisation zihari zifasha aba homeless baki. Bo famille ntabwo babakinye cyane, urumva na famille nimba ufise muyomba nasha kwara gufashije. Hanyuma kandi ayandi ma cercle nabwo uja kuri eglise ngaha ngiye kuri eglise njenge ndayimuzi
impuzu nambara notwara track boca banyuzurira ati genda wambara umuntu w'Imana ntukagende gusa mugabo urumva turi ahantu atari iyo ntuzeye iyo social network ubonye nabyo bariko bararira birababaje cyane niyo nakuvuga emotion mabere gukora ko hanyuma bomaje ndi muri ibi bya media ndonka amakuru menshi yarenze n'amafoto yatashije ko harimo nakonje gusura ngo ni site sensible umushoferi bakubise muri bajya shoferi bazana ibintu babicishije kobero ngo bagenda baribwa kuva kobero gushika Bujumbura bagasanga bibwe n'abantu bagejwe kubakingira niko novuga hanyuma hagira igihe agasohoka abonye umuntu ariko yura kuri truck mbaje kuri kamyo inyuma kugira babugurure hanyuma bibe bose n'amamoto n'ibiki hanyuma shofera hagaye ngo abakankamire baca bamusimbira ko baramukubita urumva yari ndembe mu bitaro ukaraba ayo mafoto y'umuntu aryamye hasi azira umuzigo yari yitwariye legalement ukumva birababaje cyane burya ko n'amaraso y'umuntu birababaje cyane n'ayandi mafoto usanga ariko arasirikirana ko hari undi umuntu yapfuye adatinya kumufotora agasubisa kuri internet biradukora ko cyane emotion bakufise umutima hanyuma sinzi ko hari abarasaba ijambo ariko ntabo mbona reka nkomeze uvuga ukundi kuntu bidukora ko ni ku buryo novuga bw'ubutunzi directement harimo abantu aba diaspora badafise residence canke nationalité canke badashaka gushinga imizi canke badafise amafaranga ahagije canke bahitamo kumabo icyanke yindi gushira imitahe yabo mu Burundi bongo nabize ko bari muri vya Saudi Arabia za mu Barabu no mu bihugu byinshi bya Afrika datanga ubwene gihugu uko yavuga ngo amaherezo y'inzara ni mu nzu bona bari hanze ko mbere bizobashikira ariko yaho n'abandi bagiye ku mpamvu temporaire ni ukuvuga udufaranga ukora ujyane Burundi kugira ngo ushitse uzosange ibintu bihagaze neza hari abandi bagura amaparcelle hari abubakishije amazu hari abandi bayasize mu bindi ukaca usanga kubera hatariho droit de propriété ibyo bintu ntibikingiwe n'abantu baze gukora amavideo atari make ngaha ku bantu bariko banyagwa amatongo uhereye kuri bajya hajya bitangwa ni kwa Sebatutsi ugashika kuri wa wundi Pascal Yamuremye simeruse kumumva ngira ngo kumbure yatunganirijwe abo nabo bakavuga hari abandi usanga batavuze abaguze parcelle ugasanga ngo tugiye kubacisha ikindi gihe yazana ariya hano ugasanga ngo umuntu akatatera amatafari ngo agira yubake ugatuma umuntu kuja kumuhagarika hari undi akunze kugira comment ngaha ngo yaguze urupangi Bujumbura uwo waguze nago aca arugurisha no mu Kongore umukongore uwo ni wayibamwo waho ne wari kuwa mu diaspora ikaraburana mu kuburana agasanga ngo dossier barayivya mu baprocureur nyene cyangwa abashinzwe gukiza manza urumva ko direct bavya kwafekise muri economy yawe na cyane ko ngo navuze ndeka kubesha nta mafaranga menshi turiko turakorera sinzi ngira ngo bari muri Amerika mu tubwira tukaza ariko ndazi ko bitoroshe donc umuntu agutwaye umutahe wagira ngo nitwo uzokoresha mu busaza abakugambaniye bivuze mu busaza kandi hariho ukuntu mu bihugu byo hanze bizisigaye bizivye cyane ndi kuvuga abantu byose bari muri West uhere muri Europe Canada Amerika Australia n'ibindi ku buryo mu gihe cy'ubusaza usosanga abatari bake batahagaze neza na cyane nyene nk'abantu twagiye dukuze ugasanga utanguye akazi ukuze birashika ugazosanga amafaranga menshi ufise ndiko ndabona no kubazungu aho usanga badafite amafaranga y'ubusaza ahagije amafaranga leta ntabahagije kugira ngo ashobore kuba mu mujyi nka Londres New York Texas nubwo tutaziye cyane izo ndiko ndavuga za Melbourne zande bagaca bahitamo kuja gusazira mu bihugu byo hanze ugiye muri Asia du Sud-Est kuvuga za Philippines Thailand za Cambodge, même Vietnam, Amerika Latine, Europe novuga izimbutse iri kuri Mediterane no muri Est usanga harimo abantu b'abanyamerika b'abacanadians b'abazungu afete bagenda kugerageza kukurikira hariya kubera ubuzima buzimbutse anabaje muri Afrika nubwo atari benshi mugano nyene mu Rwanda muri Kenya muri Uganda muri za Ghana harimo abanyamerika atari bake bagiye kuraba yuko pension yabo yomara ukwezi
rero vyobaye vyiza Uburundi buhagaze neza ukavuga uti iyo niyo plan B mu busaza bwanje nzoca mfata udufaranga dukeyi mfise ngende mu Burundi nubaka akazu canke ndakagura en avance hanyuma nzogende bampaye social security ngizima nakayimera hariya cyangwa utwo bafise twose ko twira gutunga gusumvya kuba muri bino bihugu bizimvye. Ndashaka ko muri make ibiba mu Burundi twese bitwafekta inzira iyi canke iyindi. Ivyo nivyo mvuze kumbure nibutse, hari inzira nyinshi cyane kandi bitwafekta. Hariho abadiaspora twumvise vyazo na Samuel wanashaka mu nama imwe ariko kubera Bujumbura ngo bafunzwe bajanye y'imitahe yabo, urumva ico ko kibabaje. Hanyuma kandi nkivuze Samuel nuko turi divize ni nuko ko ari ingaruka mbi ya politike yacu. Ibindi bihugu usanga bafise ntuzeye diaspora imwe, ndafata nk'akarorero igihugu sanze nzu neza kubera mfise abacuti batari bake, igihugu ca Philippines nuko ko ari archipel na ile menshi. Hariho ile niniya irimo capitale Manila bavuga ururimi rw'Itagalog, mugabo uduze rwaje indimi bavuga. Hanyuma umanutse hariho ama ile menshi harimo iyo bita Cebu bavuga Igisibwano canke Visayas, bayira ku Visayas Island. Hanyuma gato hirya hariho iyindi ile niniya Mindanao benshi nyine bavuga Visayas. Mugabo usanga iyo hagize umunsi mukuru nta mukuru wa Visayas n'umunsi mukuru wa nta communauté y'Abafilipino Visayas n'Abasivita bavuga ururimi usanga ari Filipino n'abantu bari proud y'igihugu cabo. Hari umunsi mukuru bose babagiye umwe se yambaye umwambaro wabo, hanyuma bahuye barashaka kukubaza ati uva muri region iyihe ubwo ngo amenye ururimi uvuga, hanyuma muce muswikinga ko icongereza ngo amara ururimi rw'undi muntu ururimi rwa kabiri ngo icongereza nka deuxième langue kubera b'abanyakoloni y'Abanyamerika. Dunye bahuye ashaka kubaza eske uva yavuze ati mba muri iyi region bagaca batuvuga ururimi bagaca bakindukira bakivugira mu rurimi rw'iwabo. Mugo ntabakwaje bwanga ngo discriminate bakwaje bwayumbize ko mwoganira vyoroshe. Yumvise uva mu yindi ntara muca mugomeza mu Congereza ya intention yavuga ko bobo usanga banywana ata bintu byazuguruzuguru wamamo nk'ibi by'abantu biwacu twamamo, kubera twigumva ni reflexion ya politique y'iwacu, reflexion ya histoire y'u Burundi ica idukurikirana no hanze. Bigaca binakurikirana organisation zacu usanga twama turi mu njyane. Nejo bundi bose niko bidona nanda isohora magana ndayivuga ngo isohoke mu kanya. Ariko numvise ko ngo ari diaspora imwe nko muri urubye mu bihugu byacu usanga nka diaspora zibiri, hari diaspora ngo yitwarira Pamela ibintu nk'ivyo yanditse ikete niyo bitwariye. Mwe ndatureka mwese mwa muri diaspora je ndiko ndavuga ko kuntu turi desorganisation turi divize ni reflexion politique iri mu Burundi. En fait ni kujya bamwe bavuye ndakuva inyuma canke ngo urashe gukura imanki mw'ishamba muganga gukura ishamba mu nguge. Donc kujya kuntu twakuye ahantu hari amacakubiri, hari injyane, hari desordre canke chaotique, tutazi organisation, tutarabona n'ibintu by'amatricherie. Association yacu usanga bari kwagira amatricherie nkajya mu Burundi biteye isoni ukavuga come on you can do that. Ayo majana 3 none azokumarira iki? Amajana 3 ntazokiza mugabo yumva kubera twamaye kunyotora ko abonye tugera 3 atabonekera muri abanye dutwara none bwo buhizi. Ivyo novuga yuko ariho politike yacu iba itwafekta iyo twagiye.